ngaha ndafise banki historique ya Bankob abantu bamaze kugura imitahe aha ni kuri konti imwe ya Bankob bizigurika ati amafaranga amaze kujago muyafotore muyabone ni miliyaridi imwe n'ibihumbi majana 298 n'ibihumbi jana na imiliyaridi imwe ni miliyoni majana 298 n'ibihumbi jana na 50 ni n'amajana 267 babandi bakunze kuyitira Fabrice ukazozana bordero yo mu Buyenzi umenga niko babivuga ukazozana bordero yo mu Buyenzi ntitukuboneko ngaha tuzoza kuverifya uri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Ikindi nacyo ini konte y'amadolari puromoma tumaze kwegeranya ibihumbi 103 by'amadolari y'amafaranga y'amanyamerika ni n'amajana 778 n'ibice 72. Aha nariko ndavuga konte imwe ya Bankob gusa nakaroro nashatse gutanga kuko amafaranga y'amarundi amaze kujya ku makonte. Dufise konte muri Bankob, dufise konte muri CRDB, dufise konte muri umuco microfinance. Ubarababa imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Hari abantu bakunze kubaza ati none bakava mahanga abanyamahanga baremerewe gushiramo imitahe mugabo ubuno kugurura iki kigega kavuga abandi banyafrika canke abandi bantu nibazanemo imitahe sindababeshe nta murundi yosubira kuronka ijambo. Abo muri Nigeria baca bazana amamiliyaridi, abo muri South Sudan baca bazana amamiliyaridi, twe tuce tuzimangana. Novuga ko abarundi bari ngaha mu Burundi abara ma institution ya leta, abara ma societe, abara ma banke, abara baki, abara ma groupe y'amashengero, abara ma groupe yiki mwifuza ko tuza kubasigurira kurusha murahawe ikaze ko mwodutumira tuze kubasigurira. Aha ni mu Burundi niyo wowe uri hehe twebwe wamaze kwegeranya abantu mugwi w'abantu tuca tuza kugira mutahure kuko narabisiguye neza. Ikindi naco ni cyuko n'aba diaspora rero nabo niyo wowe uri muri Amerika, niyo wowe uri muri South Korea, niyo wowe uri muri Australia ukegeranya abantu ikaba community ikaba groupement ivuga ati reka dutumire Fablice nabo bakorana kugira baze kuvyukuri kutwumvisha muca mudutumako tuca tuza. Na mwibuke ko twabasiguriye ko berebe ari yo custodian mu Kirundi twoyita ko ari umunyezamu wa ya mafaranga yose turiko turegeranya. Umunyezamu wayo ni berebe ni kube nkako ni wazotanga amatitre de trésorerie amabonde no kuyashira kuri stock exchange. Ibyo twaragiye turabibasigura abisiguri kati rero ubu Bankob, CRDB na umuco microfinance izo twozita ko ari transit bank. Biziguri kati we waguze umutahe wawe ibihumbi 103 canke $103 amafaranga ari muri transit mugabo azojahe muri berebe ko mu custodian wa munyezamu wa ya mafaranga. Ubu rero igituma nababwiye ati uwuza kugura umutahe kare afise mu inyungu. Ni inkuru nziza nagiye ndavuga ku biganiro bitandukanye ariyo twicaye n'abahinga dukorana abahinga banje kugira bigende neza. Tuca tuvuga ati rero reka muri iyo transit kuko ati mu kwezi kumwe canke amezi abiri dushobora kuba muri kubaka rijya soko tutazoba turakeneye amafaranga menshi cyane. Reka ya mafaranga y'abanyamitahe tubanze tuyagumize muri transit amezi 3. Now muri transit nabasiguriye ni CRDB, ni Bankob, ni umuco microfinance. Ikiba gisigaye ku rukundo canke neza dufitiye abanyamitahe kandi no kwereka abanyamitahe ko bari mu vyunguka. Tuca tubwira ya banke ya transit ati none amafaranga yicare ngaha amezi 3 atari karungukirwa. Tuca turavugana rero n'amabanke. Ubu banke rero zaremeye ko zizotanga hagati y'ibice 7 kujana n'ibice 8 kujana ku mezi 3. Ivyo ni mbone novuga ati kuri jewe ndaryoherwa kuko nakubwiye ati zana amafaranga. Igituma turiko turababwira muzana amafaranga nukugira tuje kubaka rijya soko rikuru rya Bujumbura. Bisiguri kati
advantage canke inyungu muyiteze abariko baratanga amafaranga bayiteze canke bayihamagariwe kuri isoko rikuru rya Bujumbura, ariko twahejeje kubiyumvirira no kubaronderera ineza kubariko baraza kare. Bisigurika ati uzoba yaguzemwo imitahe yiwe imbere y'iyi tariki ya 16 z'ukwezi kw'icumi, urumva hasigaye indwi zibiri, azoba yinjiye mu mugwi wa mbere uzocuganya kuri ayo ma advantage y'iyo pourcentage muri ya transit. Aho murumva ko ni advantage again, nguma ndabivuga kugira abataragura imitahe muyigura ubunyene. Nababwiye itariki ni tariki 16 z'ukw'icumi niho tuzoca tubanza tugaklotira faze ya mbere ya fundraising. Ico gihe nyene tuzoca dusubira dutumeko abanyamakuru nk'uko mwaje no muzi kugira tubabwire aho tugeze, nimba ari ngombwa tuvuga ati nitubandanye tugura imitahe. Mugabo jewe conseil ntobwira abantu ni gura imitahe itariki itaragera. Now tubandanije rero nabasiguriye icyo kintu cya transit bank. Murumva ko inyungu yayo matodo entere muri iyo transit bank ni bonus ku banyamitahe, kuko je turiko turababwira umugambi mukuru wa Bujumbura, nibaza ko twese twari tuzi ko tuzotangura kunguka ku isoko rikuru rya Bujumbura mu mafaranga azoba ari karavamo. Mugurumva twahejeje kubiyumvirira kuri iyo nyungu y'ama entere muri ya transit bank. Now urumva ko ayo mafaranga azoca ba place ku kiringo kingana n'amezi 3 hanyuma abone kubandanya aja muri custodian bank. Now ndabagirire stimulation rero yo kwereka umunyamitahe kuntu novuga ati ni inyungu kuriwe no kumotiva abandi canke kwigisha umugamba abandi, kuko ndibuka ndiko ndaganira na banki imwe. Icyo gihe twari tumaze kwegeranya imiliyaridi majana 5, hanyuma ikivuga ati kuri izo miliyaridi majana 5 tuzobungukira ibice 4 kujana mu kiringo c'amezi 3. Mugabo haciye igihe gitoyi tuca dusanga amafaranga yaduze yarenze miliyaridi, tuca dusa banki kivuga ati tuzobungukira ayarenga ibice 7 kujana. Bisigurika ati rero we watanze amafaranga, ni uko amafaranga aza kugwira muri cya kigega niko umunyamitahe wese wari we wese inyungu yiwe iduga, kuko tukiri kuri izo miliyaridi kuri izo miliyoni majana 5 urumva yo twaca tuya plasa ico gihe wa munyamitahe yari kunguka kuri ivyo bice 5 kujana yari kunguka ibihumbi 5 yashizemo ibihumbi 100. Bisigurika tubu already yamaze kuronka amashanse yo kunguka ibihumbi birenga 7 kubera ya mafaranga yarenze miliyari. Cyufata rero tuyagwijije akabi miliyaridi novuga ati majana 5, urumva ni hamwe tuza kwiyo turuva twageze kuri 12%, kuri 14%. Rero ku muntu amaze gutanga umutahe kukuza kw'abandi ni ku nyungu ya twese. Nico gituma rero ari umugambi wa twese, bikenewe ko tuguma dufashanya mu kumenyesha. Now twarababwiye kandi n'ubu tuzoguma tubabwira yuko uyu mugambi ni w'abarundi twese. Uyu mugambi urengeye ubwoko, uyu mugambi urengeye amadini, uyu mugambi urengeye imigambwe, ni w'abarundi bose. Bisigurika kandi dutahure neza ko umugambi uri muri secteur privé, ntagira abavuga ngo ibi ni vya leta. Oya, ni secteur privé y'abarundi tugiye hamwe hanyuma dukora imigambi of course icishigikirana leta wanashaka, kuko nkujya mugambi w'isoko rya Bujumbura urumva ko biba bije ku novuga ati gufasha mu terambere ry'igihugu. Bisigurika ati nganda fise banki historique ya Bankob, abantu bamaze kugura imitahe, ngira murabona iyi list aha ni kuri konti imwe ya Bankob. Bisigurika ati amafaranga amaze kujago muyafotore muyabone ni miliyaridi 1 n'ibihumbi majana 298 n'ibihumbi jana imiliyaridi 1 ni miliyoni majana 298 n'ibihumbi jana na 50 ni n'amajana 267. Kimwe nababwira murabona iyi liste iri kamazina y'aba actionnaire
bisigurika ati umuactionnaire wese azoba verified based ku zina giwe. Nico gituma tuguma tuvuga ati ubuza kugura umutahe turasabye kuri bordero ko yandika kizina giwe, kuko verification twe tuje kuverifya tuzitwaza i bank historique. Bisigurika ati babandi bakunze kuyitira Fabrice, ukazozana bordero yo mu Buyenzi umenga niko babivuga, ukazozana bordero yo mu Buyenzi ntitukubone ko ngaha, tuzoza kuverifya uri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Rero abo babipfuza novuga ati guciramwe abantu ntibabikore vraiment. Ikindi nacyo ini konte y'amadolari puro moma tumaze kwegeranya ibihumbi 103 by'amadolari y'amafaranga y'amanyamerika ni n'amajana 778 n'ibice 72. Aha nariko ndavuga konte imwe ya bankobu gusa n'akaroro nashatse gutanga, kuko amafaranga y'amarundi amaze kujya ku makonte. Dufise konte muri bankobu, dufise konte muri CRDB, dufise konte muri umuco microfinance. Ubarababa imiliyaridi 2 z'amafaranga y'amarundi. Ku mafaranga y'amadolari ubarababa ibihumbi 200 by'amafaranga y'amadolari y'amanyamerika. Rero murumva abantu mukiri nyuma mushaka mwonyaruka. Now ngarutse inyuma gatoyi twavuze ku kintu kitwa transit bank, ahantu amafaranga ari karaca agenda kuri wa munyezamu w'amafaranga ariyo BRB. Bisigure kati muri transit bank twaranateje imbere, turavuga ati none okay, aha ayo mayentere munyumve neza ya aplika ajya mayentere y'ibicindwe kujana ya aplika ku marundi, ku madolari naho ni gute? Ku madolari nkuko nari nabivuze BRB yo yarabaye claire, mu gihe tuzoba ya mafaranga ari karaja mu maburse inyungu yayizoza mu marundi ni yazoba amadolari. Mugabo muri transit bank ya CRDB yatubwiye ati rero twe turi play kugira tubashigikire n'abanyamitahe bose baryoherwe. Ati gute? Ikibanza ivuga ati twebwe mwegeranije amafaranga ari munsi y'imiliyoni 1 y'amadolari tuzokungukira ibice 2 kujana mu madolari nyene, which means we washize idolari entere iyo 2% iharuye mu madolari nyene. Aho ni muri transit. Mudugije mukarenza miliyoni 1 y'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 4 kujana. Mudugije mukarenza imiliyoni 3 z'amafaranga y'amadolari tuzobungukira ibice 5 kujana. Rero aba diaspora mu nyumve neza. Now mwumvise ko twatanguye gutanga amafaranga ari karinjira. Uko tugwiza amafaranga, uko dufashanya kubwirana tukagwiza amafaranga, ni ko ari we wese muri ico kigega aza kuronka inyungu itubutse muri transit bank, tutaraja no mu migambi turiko turabahamagarira. Urumva ni entere kuri twese, ni entere kuba diaspora muri iyo nzira. Now subire highlighting bank ya CRDB icitera iyindi ntambwe, inavuga ati munyumve neza, uno munsi umurundi ari muri Amerika arungitsa amafaranga, hari ico bita Swift fees muri bank ya CRDB bahora baca bakata igice kimwe kujana y'amafaranga urungitsa. Ariko CRDB kivuga ati kuri uwo mugambi kukuntu natwe dushaka gutera mu terambere ico kigice kimwe turagikuye. Mugabo kuri uwo mugambi gusa bisigurika ati wewe nimba uri muri Amerika uri hehe ukarungika amafaranga y'amadolari, uko wayarungitse wewe you make sure ko ashitsa ari santrua nta swift transfer bazo kwaplicako. Urumva ko nakandi karusho gakomeye cyane. Ikindi tukivuga kuri ivyo bya bank, ndazi ko hariho aba diaspora mu nyumve neza, hariho ukuntu bamwe biriko birabagora kurungika amafaranga mu Burundi, cyane cyane yo bacishije kuri bank ya Bankobu. Kubera I like to make it clear, Bankobu ni bank yo mu Burundi, ako CRDB ni bank yo muri Tanzania, which means ngaha CRDB ni shami. Now hari ibihugu rero urabona ko turiko turakora ibi kugira Uburundi twikukire. Hari ibihugu rero byafatiye novuga ati byafatiye ingingo Uburundi harimo na Australia. Bivuga ati uri muri Australia ntibikunda kurungika amafaranga mu Burundi.
kuba diaspora rero yo bayarungitse kuri bankobu acagira ico bita bounced back agasubira inyuma. Ubu rero ndabugururiye inzira yo muri CRDB. Munyumve neza, CRDB birakunda ko urungikayo amafaranga y'imitahe yawe mu madolari ahuri hose ku isi, kuko bica vyitwa ko agiye muri Tanzania hanyuma ngaha kacaza nko muri branch. Murumva rero aba diaspora mu nyumva vyariko birabagora, iyo niyo nzira mucishe muri CRDB, kandi twababwiye uko tugwiza amafaranga niko twunguka cyane. Aho nariko ndasigura rero kuri ivyo. Ikindi ni cyuko iyo banke nyene ya CRDB iriko yarahagurutse iravuga ati turi ngaha rero kugira dufashe abantu bariko baragura ama action right now. Bisigurika ati rero ubu irikiragira configuration kuri rya platform yabo ya turi hose. Rero umuntu arashobora kugura imitahe yiwaciye kuri turi hose ya CRDB. Kindi kiryoshe ni cyuko ubu turiko turagira mu ma branch yose ya CRDB, we are creating what we call one stop solution. Dufate nko kuri inyenyeri, dufate CRDB yo muri Asiatique. Uno musi ugiyeyo, si vya binduri hatu bakaca hakubwira ngo genda hariya kuri stade kuzuza ya acte d'engagement. Aho nyene muri yo branch ya CRDB baca uca usinyira hiyo acte d'engagement bikaba bihereye ngaho. Pour le moment CRDB yo muri Asiatique murashobora kubikora. Pour le moment aha kuri inyenyeri murashobora kubikora. Ubu rero turiko turabwira n'abandi ba manager ba CRDB ku buryo hose mu gihugu cyose byorohera abariko baragura imitahe. Murumva rero ko CRDB yaje nk'inyishu nayo muri ibi bintu. Now ikindi no sigura ni cyuko hariho ikintu gikomeye cyane muravye kuri structure twagiye turababwira. Hariho umuntu bita mu register. Rero pour le moment twebwe jewe muri iki kigega ndi umusponsor nkongera nkaba umupromoter. Rero kuba umupromoter ibiriko biraba ubuntu byose ni jewe ndavyasira, ni je ndabifinansa, ni je ndavyasira, which means nk'ubujuru rikorotse bikaba ngombwa ko abanyamitahe basubizwa amafaranga yabo, uyasubizwa ijana kujana. Urumva security nico gituma ry'ama konti ari muri izi transit bank nababwiye ari bloqué. Azotangura gufunctiona izi nzego zose zagiyeho kandi zahawe uruhusha, kuko n'ugwego niyo yoba CRDB kugira ishobore kuba mu register itegerezwa gusaba uruhusha régulation autorité de régulation de marché de capitaux. Nibo baca basaba uruhusha, babaye licensed bakemegwa niho bashobora kuba mu register. Nachaka rero sigure akamaro k'umu register. Bisigurika ati right now ijya acte d'engagement ni jewe canke ni twebwe turiko turayigira kugira wewe nimba warisha umutahe wemere wemange ko wabaye umunyamitahe w'iki kiyumviro. Nawe icyo nashaka gusigura ni cyuko akazi right now turiko turakora kategerezwa gukora umu register, kuko umu register itegerezwa kuba ari banke canke institution financier yemewe n'amategeko. Uyu mu register mufate nka logiciel canke nka database base de données irimwo babanyamitahe bose, ngira urabona nga irimwo abanyamitahe bose. Uyu uyitwa Anezi abe avuga ati ni 103,000 yiwe bose, kandi kiryoshe uyu mu register ategerezwa kucaciraho systeme iba ifise konte y'umunyamitahe wari we wese. Bisigurika ati uzoba ufise konte nka kujugira konte ya konte ya bank. Wewe rero nimba waguze umutahe umwe ukaronka ukitsitarira ukironkera utundi dufranga, uraza ukongera ko kuri iyo konte wewe igisigaye ni kujya nyene uja kubaza situation ya konte yawe. Nuko rero mu register ni wazobikora, mugabo atangura kubikora cya gisata ca leta kijejwe gukingira abanyamitahe cyamwemeje. Mu yandi majambo hari abantu bamaze imisi babaza ati none umuntu apfuye bimeze gute kuri rya acte d'engagement ko bitariko ijya ahubwo hazoba na verification. Ijya acte d'engagement twe tubaha nukwiyemeza kuba umunyamitahe kuri muri iki kigega. Mugabo wa mu register ashobora kuzohindura based ku ma modification azoba ashaka gushiramo, kuko mu mugambi
twungutse miliyaridi majana 5 twe tuca tubwira umuregister ati gaburira b'abanyamitahe za miliyaridi 500 ngira muca mwumva rero importance y'umuregister rero ijya acte d'engagement ni ngombwa muyigira ubunyene tuzomushiriye liste najya ma acte d'engagement nitwamushiriye liste ijya acte d'engagement utayisinye azovuga ati wo sinemera ko yemeye kuba umunyamitahe wanyu bisigurika ati rero niyo importance ko mugira ajya ma engagement form canke rujya gwandiko go kwiyemeza kuba umunyamitahe muri kijya kigega kuko ni ubutangwe ubwo rugendo twe rero umuregister suppose bankobu niyaronka ugo ruhusha rwo kuba umuregister tuzoja duterura ya madosiye yose tumushire ati burya rero akazi nakawe iyo rero niyo importance y'umuregister ikindi naco ni cyuko hari abantu bamaze iminsi babaza ati none twogurira abana of course mu tegeko ry'u Burundi ntivyemewe ko umwana ari musi y'imyaka 16 agira commerce mugabo iyo ugiye kumugurira imitahe birashoboka bisigure kati rujya gwandiko go kwiyemeza kuba umunyamitahe wewe biba vyitwa ko uwo mwana yagutumye igikuru nuko ushirako izina ry'uwo mwana nayo ubundi nihagera kuri wa mu register we washobora kuzosaba najya ma birth certificate bikajamwo muga kuri rya acte d'engagement genda wandike ko umwana wawe uvuge ko ari wagutumye kuko muri base de données ya banke nkuko mubibona tugenda tuverifya kuzina niyo mwozuminga murabibona amazina y'abanyamitahe ategerezwa kuba arimwo murabibona mugabo ndahava aba bambere nibaza ko nza kubasaba ikigongwe ko mubabonye kuko umuntu wari wese arafise privé yiwe ntibikene ngo umwe ngo amenya ati muri banki ifise amahera ngahe urumva ivyo biva ku munyamitahe ko ashaka now twarabasiguriye ko umuntu ashobora gushiramwo imitahe muri iki kigega n'abantu bose n'ubwoko bwose nabasega mu mashegero bose nabari mu migambwe yose novuga ati mbo kiretse novuga ati abo ibisuma canka abafunzwe kuko urumva baba baracumuriye twese nayo ubundi abantu bose barafise uburenganzira hari abantu bakunze kubaza ati none bakava amahanga abanyamahanga baremerewe gushiramwe imitahe navuze ati gituma jena yise One Africa Investment Fund nuko iki ni kigega cya Afrika yose mugabo ubu no kugurura iki kigega nkavuga ati abandi banyafrika canke abandi bantu nibazane mu imitahe sindababeshe nta murundi yosubira kuronka ijambo abo muri Nigeria baca bazana amamiliyaridi abo muri South Sudan baca bazana amamiliyaridi twe tuce tuzimangana rero camvuga ati no reka twihe umwaka umwe reka twihe ikiringo kanaka abarundi tubanze twiyestare kimwe navuga ati ubu abarundi mu kwezi kumwe twoba duhejeje kwiyestara tuca twugurira abanyafrika pana abanyamahanga je shaka ibintu biteza imbere Afrika zishaka ibintu bijya guteza imbere abanya-Australia no tuca twugururira nabo bagashiramo imitahe kugira babarundi bene wacu tube twicaye kuko iyi niyo novuga ati ni machine mu myaka iri imbere suppose imyaka 5 cyangwa imyaka 10 iyo machine izotangura kuguhemba no kwitwa umurundi ugashimira Imana ati Mana warakoze kungira umurundi mugabo wagize amahirwe yo kwinjira muri iki kigega cy'imitahe navuze abarundi bashobora kujyamwo bose uko bashaka ama institution arafise uburenganzira bwo kuguramwe imitahe ama banki arafise uburenganzira bwo ndamaze kuronka banki zibiri zimaze kumbwira ati burya tugira tuzana amafaranga rero twababwiye ko tugira dushike ku miliyaridi 2 ejo hirya y'ejo niwabona tugeze ku miliyaridi jana ntuzutangare kuko urumva bamaze kubona iyo position urumva ko nabo bagira batangure kugira gushiramo amafaranga hariho n'umuntu yamahaye iciyumvira avuga ati nababandi bo bavuga ati ntitwokwiza ibihumbi 103 erega niyo bo bare batanu barashobora kwigira hamwe bakavuga ati reka tugire groupement hanyuma tuje kuyandikisha itegerezwa kubifise karanga shira hamwe which means nimba ari societe nimba ari groupement bitegerezwa kuba bifise cadre legale hanyuma niyo mwaba mwatanze 10,000 mugakwiza umutahe umwe mukaca mu designa ubaserukira mukaca muza mukandikisha mukagura umutahe ivyo birakunda
kuba umunyamitahe narabisiguye ni genda ugura umutahe urumva CRDB yabiborohereje CRDB Bankobu na umuco microfinance kandi ubu twavyoroheje niyo woja ha kwisoko nyene rya Bujumbura rijya turiko turuba wariyo container ushobora kugura mu mutahe niyo woja igitega genda ku isoko rya Gitega ugende kuri umuco microfinance urashobora kugura mutahe genda mu isoko kwa Siyoni urashobora kugura mutahe ahariho hose kwisi twabibasiguriye biroroshe cyane iyo uhejeje kugura umutahe ngiyi procedure uko ikigenda iyi ni procedure y'umuntu yaguze umutahe nashatse kubibereka ahejeje kugura umutahe urabona nk'uyu yari umuntu ari hanze yaragize ijya nababwiye ya wiring transfer canke swift transfer hanyuma bamaze kumwa receipt ko yarungitse ayo mafaranga acaruzuza ya acte d'engagement canke icyo twokwita investor act of commitment canke ugwandiko go kwiyemeza kuba umunyamitahe we uri hanze ucuguzuza ukacururungika kuri email twebwe tugwakiriye tuca tuvuga ati twarurose tukaca tugushirira ko kashe wewe ukacubika kopi rero urumva ko twe dutwara kopi nawe ugatwara kopi tugiye muri verification kuri wa mu register kugira tumubwira ati bandike rero bagirira ama ID number ibi nivyo bakonsidera izina niyi form twababwiye hahejeje duhejeje iyo form haca haza ID karanga muntu canke passport canke driver's license novuga ati icyangombwa kikwereka kiri ku adresse yawe aha nabinyegeje kugira umuntu arafise uburenganzira bwo kugira prive yiwe hanyuma akacarungika ni foto ibi rero bikwiye wewe bugi bukwije byangombwa byo kuba umunyamitahe mugabe bidakwiye wa mu register azoshobora kuvuga ati umuntu ntiyazanye byangombwa turamukuyemo azoze gutora amafaranga yiwe urumva rero ni ngombwa ko abanyamitahe bakurikiza izi procedure zo kuba abanyamitahe rero ubu turi muri campagne ya information twababwiye ubu haheze indwi zibiri dutanguye kugira kwegeranya amafaranga mu kigega azokubaka isoko akongera agafinansa n'iyindi migambi itandukanye urumva ko ubu turiko turababa mu miliyaridi zibiri mu kiringo c'indwi zibiri gusa imiliyaridi zibiri z'amafaranga y'amarundi ngira murumva ko abarundi bahejeje kwiruka ejo rero ugasanga turavyugaye turakwigiye iyo mitahe yo kubaka iryo soko tukakugarirako nakazi kawe rero no ubwira abantu ati munyaruke ikindi kintu rero twuguruye nuko ubu turi muri marketing campagne rero iyo marketing campagne novuga ko abarundi bari ngaha mu Burundi abarama institution ya leta abarama societe abarama banke abarabaki abarama groupe y'amashengero abarama groupe yiki mwifuza ko tuza kubasigurira kurusha murahawe ikaze ko mwodutumira tuze kubasigurira aha ni mu Burundi niyo wowe uri hehe twebwe wamaze kwegeranya abantu mugwi w'abantu tuca tuza kugira mutahure kuko narabisiguye neza ikindi naco ni cyuko n'aba diaspora rero nabo niyo wowe uri muri Amerika niyo wowe uri muri South Korea niyo wowe uri muri Australia ukegeranya abantu ikaba community ikaba groupement ivuga ati reka dutumire Fablice nabo bakorana kugira baze kuvyukuri kutwumvisha muca mudutumako tucatuza twebwe nta na hamwe kwisi tutoshika je nagize amahigwe ndifite passport yo muri Australia urumva ahariho hose nta na visa nkeneye ntumye kuno munsi mu minsi ibiri mba nagushikiriye urumva rero ko ivyo byose bishoboka now mpeze mvuga rero yuko hariho ikintu novuga ni cyuko abantu bose abarundi bose abarundi bari mu Burundi abarundi bari hanze barahawe ikaze kuba abanyamitahe muri iki kigega cy'iterambere kuri twese umurundi atabitahura adutumeko canke araba ya makomunike abitahure mugabo ubigwanya aduha amahoro ntazemwo avyihoze agira amahoro atureke areka bishakirira iterambere bibandanirize
ndabisubiye mu ntiyagira umuntu yibaza ngo kudashiramo umutahe ngo ari karahima Fabrice ngo ari karahima nde no namye ndabasigurira ati iri soko rya Bujumbura nimba tuzosanga ritwara imiliyaridi majana 5 hanyuma hakaba hari habamaze kwiyegeraniriza izo miliyaridi zibiri suppose no munsi abandi baravuze ati ntayo dutanga turabivuyemo je cangenda muri Shelter Africa ubu mugabi hari numwe atazi ko wunguka mbe mubonye umuntu yitwa Siyoni afise isoko ahaguruka kuri uwo mugambi wewe usigaje iki urumva Siyoni n'umukurambere arazi inyungu iri mu by'amasoko urumva kuza kare nukabona inyungu irimwo ngaha rero we ni wasigara nakazi kawe bisigurika ati rero je ninasanga ari miliyaridi majana 5 nzoca fata za miliyaridi zibiri na babandi twamaze kwigira muri cya kigega tuje tuvuga ati reka rero dusabe iyindi banke Shelter Africa canke banki yariyo yo iduhideni iduhe imiliyaridi majana 498 dushire ko za miliyaridi zibiri bisigurika ati abanyamitahe babaye babandi baza miliyaridi zibiri na ya banki yaduhaye amahera none uburabye nk'amabanki ari karandondera ninde yo twima ideni ryo kubaka umugambi wunguka kujya si bimwe nababwiye ati umutahe tuzoshiramo munsi y'imyaka 8 gusa uzobugarutse harura rero imyaka irenga 40 turiko turajya inyungu rero urumva ko kuzamo ni kuneza yawe inyungu nababwiye inyungu n'umuyoro kandi urumva ko twatanguriye no kubaronderera inyungu ya kare no muri transit muri banke ya transit ikitibagiwe cyo nuko iyi mitahe uzoshobora kuyishira kuri bourse du Burundi kugira igumi duza valeur kuburyo ushobora kuyitradinga iki kigega kizofinansa imigambi myinshi ndabibira akabanga ndazi ko hariho nka projet yo kubaka indarayi mu Burundi bisigurika ati naramaze kumva ati umunsi tuzoba dufise miliyaridi miliyaridi canke miliyoni y'amadolari iyo projet yoyo yunguka kurusha isoko umuntu afise amafaranga bari umwami no muri Amerika dushobora kuja ko investisayo bisigurika ati ubwo twakwijije amafaranga menshi na chance manini yayo kunguka vyinshi kurusha ibindi ko ndababarira cyane gose ivyo biri mu byo turiko turategura twaranandikiriye ministère intérieur tuyisaba ko yo duhuruhusha go kugira tuje kugira ama science de moralisation nimba ariko babivuga rero turindiriye ko batwishyura rero niba twishyura urumva ko ari ivyo nyene turomoma rero ivyo dushoboye ni bivyo kwegeranya mwebwe hanyuma mukadufasha kugira bikwirisi yose urakoze turamaze ikiringo maybe cyo bakirenga indwi imwe canke indwi zibiri dutanguye kuhakubura bimeze neza vraiment turageze au niveau yo kubanza kubomagura bijya bintu byo novuga ati twarakwijije 100% ubu rero turiko turabitegura kuko ikintu cyaka ntasigure bijya vyuma biri muri kijya kibanza si vya Fablice ni vya Leta nibideshe ahantu uvuga ati vyuma vyononekaye si vya Fablice ni vya Leta jewe ikintu vize ku burenganzira nibijya bivu bihari n'umuntu ashaka ibivu canke ashaka kuja gukompacta hashaka aze yizanira amakamyo no gupakira arabyimenya abishoboye naca contactinga aza yora genda compacte ahashaka bizigurika ati rero haraciye umenga imisi 3 nimba atari 4 obeyere na ministeri ya infrastructure baje kuraba kugira bace bagira appel d'offre yabaza kubigura urumva ko ari vya Leta imari ya Leta iguma ari imari ya Leta tukayo ma étude diso arashobora gutangura mu kiringo c'imisi nk'itatu urumva rero ko turiko turiruka kuko ngira mwumvise ko ubu kesyo s'amafaranga buzi oya bugiye umaze kumva tumaze mu ndwi zibiri twamaze kudepasa miliyaridi zibiri uca wumva ko ari umugamba barundi bahagurutse rero si kesyo y'amafaranga ubu ni kesyo yo kwerekana inguvu z'abana b'abarundi rero amakuru nayo
ama information narababwiye abashaka kutwitura ibiro by'ikigega biri kuri nimero 6 kuri Boulevard de l'Indépendance ni hagati ya Mex Imprimerie na stade iri kirubakwa hajya niho ibiro by'ikigega biri. Contact website ni www.oneafricainvestment.com canke wezi3 imitahe kaburungu imitahe yacu.com. Izi information aya engagement yose ushobora kuronka iri mu Gifaransa mu Cyongereza no mu Kirundi. Ikindi nacho email ni oneafricainvestment.info@gmail.com. Contact nazo murazibona ngizo ama nimero y'amakonte ngayo rero ubuzosigara inyuma ntazovuge ntitwamuhaye information hanyuma uyishaka nayo ubushaka vyinshi kurusha nababwiye buri mu Burundi buri muri Australia wowe upfa kwegeranya umugwi w'abantu kadutumako we are ready to come. God bless you all.